Yesu nasimu manje mpera amasima n'abakozi bo ngaho munyongerere na pasiteri nanje mpagurutse nshimira Imana je navuye muhira numva ngwaye mugubu numva nakize nabo twari kumwe bose nababwita umugabo naho ngiye burya twahora twebwe tuhamanuka kuri siporo twabona barya abantu bari muri siporo tugaca tubaza inyuma mugu no munsi navuze uti je siniruka kuko numva n'ukuri mu nda ntameze neza arambwira uti none uko tameze neza reka rero tugende bukebuke nukuri twahaze nyine bukebuke Imana yantabaye bunakize umukindi simiye Imana n'ukuri kuwa gatatu umutware wanje yarantelefone ambwira uti ndungikira amahera 200 kandi yarungika arihiye nanje nkaba nayi naranguye utuntu tw'utwasara burya ndaja ngaho ndavuga uti Imana we ni ubibona kandi urazi Imana senga atari bayari kandi atari dagori ndasaka ubunyene unyiyereke nukuri maze nyene gutereka ndaja ngaho nyene emwe narangwe nyene nasize ngaho nasitotse nyene tutari duke maze nyene gutangura nyene gudandaza ngomba mpeze ndaraba ndavuga uti ngomba rero ngomba ndabe nukuri ko Imana ihari kandi ikora nukuri ndabye cyasanga nunguca 40,000 ndavuga uturakoze Mana urakoze nukuri kutamara maje yuko nariko ndiyumvira none nkure mu mutahe ko mbona n'amakara maze imisi ndatereka batayagura nukuri ubwo nyene mu mwanya nca ndaronka 40 nca ndaronka ndamurungikira kandi ndarungika arihiye tuca turaronka n'ibyo dufungura manukura bumvise gusima kwa Imana